wejeze kuraba clip video y'umuririmbyi Magic Ngorongoro kuri we wayibonye gute bro? Ikintu cya mbere je nohera ko nuko abaririmbyi bo mu Burundi muri iki gihe bariko barigora bagakora ibikora inka kuko urabona iyo usohotse ukagera gukorera ikintu hanze ugakorana n'umuririmbyi wo hanze no kuvuga yuko ubu uri kuraduza idarapo ry'igihugu. Je ico novuga gusa ni ikintu kimwe, nta kintu kibi nabonye, ariko gusa ico novuga nuko video yari ni nziza kandi n'indirimbo ni nziza. Abarundi gusa bamufate mu mugongo kugira ibikorwa byiwe bitera imbere, kandi nawe nyene ntacika intege, kuko urabona ni wakora ikintu ngo buri muntu wese agishime. Ariho abantu bazoza bavuga ati clip ni mbi canke bavuga ati umuziki ni mubi. Je ico no mubwira gusa aba haters buri munsi barahari, uko uravyumva yumvise aba hater bariko barahatinga video yiwe canke audio yiwe nyene abandanya ariko arashira ibikorwa imbere kandi asenga Imana cyane. Gute wabonye clip video ya Magic Ngorongoro? Bon urazi ico novuga baravuga bati antwa nta kintu cera de kandi nta nyanja iburagahonzi, ariko gusa kimwe cyo nshoboye kuvuga no kumukeza kumukomera amashi no kumubwira ni courage abandanye, kuko nubwo atari kuzana video akazana audio gusa kigane gikorwa kinene cyane yakoze. Kandi ikintu kinejereje nuko biboneka yuko ururunganwe rushasha ko baririmbyi rufise force zidasanzwe mu gukora, mfite barashira mu nguvu zidasanzwe. Bisaba kubashigikira uko baba ariko barakora kose, kuko uno musagi akoze bijya ejo azokora ibisumba bijya bivanye na support ya Ronze. Tuko naweza kusema live kwenye Tribeca Hill Top 10. Vipi mtongo? Poa babu. Vipi muona nani naweza kusema clip video ya Magic Ngorongoro? Nimeangalia video, nimeona ana video nzuri, ina quality, video ina muonekano mzuri. Video iko tofauti sana na video ambazo nazizoea mtaani. Na kwako ni kitu gani kilikuvutia haswa? Ambacho kilinivutia kwanza Kala director ambaye ameshoot video, ni director ambaye namkubali, director ambaye nampenda. Jowizi ni director ambaye anajituma, ni director ambaye anakuja vizuri, umeona. Katumia Kala ambayo huwa inanivutia mimi. Nimependa Kala video, nimependa arrangement ya video, nimependa script sehemu ambayo Magic Ngorongoro alikuwa anachora pale, yani nimependa sana. Vipi umeona video umeona vipi? Kwako umechukuliaje video? Kwa jinsi nilivyoiona siwezi nikasema kwamba ni mbaya sana, wala siwezi nikasema kwamba kwa level ambayo nimeiona kutokana na video za kileo siwezi nikasema kama ile video ingepaswa kuwa vile. Kwa jinsi mimi nilivyoiona labda ingekuwa tofauti ikawa bora zaidi kuliko pale. Kuri wewe iyi video yiwe wayibonye nta tunenge wabonyemwo, nta kanubona yuko sora kuri we? Gihe umuntu ashaka gusha ku ntambwe yatangura ikintu ku ntambwe ziwe no ku rugero rwiwe, iyi ni video iri ku rwego rwiza, kuko birashoboka ko umuntu atangura ku rwego rwo hejuru cyane bikaba ibindi bintu kugira ngo ubandanye kure bigashika bikaba ibindi bintu. Ariko urugwego ndashimye cyane management yiwe ngene iri kurakora ibintu kuri plans, because we need gutangurira ahantu tujya handi. Video kuri niveau y'u Burundi iri kuri best quality, iri kuri best kintu cyose kimeze neza, but soon we need a big thing like done iria. Mimi ndo msimamizi wa Trust Nobody na mimi ndo mwanzilishi wa Trust Nobody. Yes. Kuna watu wengi wanataka kujua Trust Nobody ilianza mwaka gani? Trust Nobody kwa sasa ina miaka miwili. Na kwa kwanza Trust Nobody mlianza na msanii gani kwa kusema mwingiza ndani ya Trust Nobody? Nimeanza na director, sijaanza na msanii, nimeanza na director. Nimeanza na Geramani na msanii wa pili ni Magic Soldier. Yes. Kuna watu wengi huwa wanajiuliza swali moja hivi, kwa nini Magic Soldier? Magic Soldier ni kijana ambaye first anaweza na ni kijana ambaye nimemfurahia tu just the way alivyo, ana respect, ni mtu ambaye anapenda kazi, ni mchapa kazi. Naribabwiye yuko duhava dutemberera umuririmbyi nyezi na uno munsi nawe undi ni Magic Ngorongoro. Murabona ko turi kumwe nawe hano. Magic asiye mtu wangu woza wombona no kuri kwa Mungu. Gute icyumviro cyavuye cyo kwandika ex girlfriend? Nta muntu adafite mu ex. Ego agena ubifise uramufite kuvukiri muto, urafise n'umu wavuga akana wakunze kera kagiye kure nako nyeraga ex. Gute icyumviro nyamukuru, icyumviro cyo shaka kumenya aho cyavuye?
mbo urazi twama twiyumvira byinshi sinovuga ngo cyavuye ngaha nariyumviriye gusa ko abantu benshi bababazwa kubw'urukundo n'indirimbo wakoranye na Da Prince kuri wowe mbega byagutwaye umwanya ungana gute kuri Da Prince mukorana indirimbo umwanya muremure kuva nkiri ngaha kwanze Bijumbura makashike hariya no umwanya byantwaye shika hariya ndamurondera turabonana turayaga byinshi turahana makapela aranyumva makasurakorana. Kingorongoro ni kijana ambaye nimemsaidia nimemsaidia kama vile surprise tu naelewa. So kasema Kingorongoro kwa kimziki wako umeanza mziki tokea kitambo unaimba kiburundi unanielewa. Sasa unaona tunabidi tuje kivingine vile unanielewa. Ndio kwa nikamchukua nikamsafirisha Tanzania yani aje kivingine aje na muonekano mpya kwa jinsi ulivyomuona hapa tofauti na jinsi unavyomjua wewe. So nikamchukua kule amelen mengi sana unanielewa. So that's all. Kingorongoro kanambia aseme kwa kuimba na Da Prince naweza kusema avikumhangaisha. Sasa kama wewe naweza kusema manager, kitu gani umefanya hasa juu mpate Da Prince? Kiufupi kwanza mimi nina channels nyingi sana ambazo nimesha build Tanzania. Nina wa producer, ma director ambao wananisaidia pia unanielewa. So Magic kipindi alifika studio sisi tulimwambia Magic Soldier record kwanza vocal zako. Akisha kwenye vocal sisi tutatizama director yani producer atatizama hii sehemu inamstahili msanii gani unanielewa. So alipo record kuna wasanii wawili ambao muziki yani tukasema hii sauti ya mtu fulani na mtu fulani kipatikana hapa tumeua kazi unanielewa. So tulikuwa tumemchagua Bell 9 na Baraka the Prince unanielewa. So Bell 9 alikuwa busy na mambo yake ya shooting ya ule muziki ambao ameachia nyuma hapa. Akatuambia no mzee niko busy kidogo. So kabidi wampigie Baraka tukaelewana pesa nikamuingiza pesa zake na hiyo siku akakuja akarekodi. So everything was fine. Ana support gani unampatia Magic Ngorongoro mtu wangu? Support yangu ambayo nikampa mimi nampa support ya 100%, kitu chochote. Magic Ngorongoro ni mwanangu, Magic Ngorongoro tunaongea, tunasalimiana sana, tunawasiliana vitu tofauti umeona bana. So kitu chochote kile ambacho tahitajia kwangu kama support mimi niko tayari, hamna shida yote. Tuko live kwenye Rebecca Hill. Naweza kusema top 10 tunaendelea kutafuta wasanii hapa. Kuna wasanii kibao. Acha tafute mwingine msanii hapa kama kawa. Na support gani unampatia Magic Ngorongoro? Kwa kweli kitu ambacho ningemwambia tu yake manaki ya kaze buti afanye kazi kwa bidii zaidi kwa sababu iko na step ahead kabisa kwa jinsi alivyokuaga before na hivi naona kuna tofauti kubwa sana. Kingorongoro Magic atarajie kitu gani kutoka kwenu? Unaweza kusema ni management ya mpya. Kingorongoro wendapo atanivuruga kwa kuwa wasanii siku hizi noma mzee naelewa. Wendapo kama kunivuruga I've got big plans naelewa na mengi sana ya kufanya na Kingorongoro. Yes. Na nyuma ya Kingorongoro tujitayarishe kuona mwingine akisign ndani ya Trust Nobody. Kwa after Kingorongoro sijui kama na mwingine but there's a things that siku zijayo tutawaweka wazi. Kuna plans ambazo napangilia but kwa sasa siwezi nikawaambia ni plans gani but in future kila mtu atajua. Mbega Sadbef sama novuga masana magezweho kunovuga ku rwego rushimishije. Mbega video yiwe nizi wawe ni kintu kuri wabonye uti kinyeni cyagenze neza muri video mbona yuko bokosora. Kumbaza ngo video yiwe nizi wanje video ni video isifi yuko umuntu abona ko ibintu bisa neza. Ibintu mwabonye bisa neza ibyo nkora bisa neza. Reka dukore dutera intambwe turindire ejo ko batuzanira cyanye konzana ibindi biruta ibyo dukora no munsi. Nguyo Sat bagiye muri studio agiye korera clip muri Kenya, Kingorongoro agiye muri studio agiye korera clip muri Tanzania. Mbega abahinyanyuzi b'abarundi nta bushobozi baba bafite gukora amano uvuga amasanamu y'abarundi bakanda akava yameze neza. Ikibazo si cyo gukora amasanamu, ikibazo no kurondera connection because agiye kurondera Baraka ramuha abantu biwe muri fan buzz bamuha biwe na Kingorongoro akamuha
ngaha biwe urumva arunguka kurusha hama ngaha turakora kandi neza nta kibazo nguyu Sadbi araje kandi bivugwa yuko agiye muri management shasha mbega byo bari byo cyabyo bari bikurukuru management yihe ntabwo ndi muri management cyangwa ngiye muri management shasha hari ibikurukuru biko biravuga yuko Sadbi yoba yasinye amasezerano muri Trust Nobody mbega byo bari byo cyangwa sivyo Trust Nobody dufitaniye amasezerano like nka CEO wa Empire Entertainment kuri no mwanya uretse ko narashira ibintu agaragara ariko dufitaniye partenariat kandi tugiye gukorana Trust Nobody right now aho ndi nihiri aho Empire Entertainment iri niho Trust Nobody mu majambo make novuga yuko samasezerano ahubwo baba bihenze kubivuga ni partnership dufitaniye kandi twese tufise vision ndende yo gukora ibintu bikomeye cyane mu Burundi ukoze clip nukore mu Burundi kore muri Tanzania mbega kuri wewe byarakoroheye gukorana n'aba director muri Tanzania nabyo nyene ni vyoroshe na gato si yororo kabisa kwera kenshi usanga bazimvye kandi umuziki wabura bariha bisigura yuko utamujana mu majambo gusa nyene ngo mukorane ngo avyemere bisigura yuko kugira kwanza umuronke ni ikibazo rwose yego ni ikibazo rwose mbega atakabanga karimo kuri yo yagutwaye uburyo bungana gute oya vraiment je sinovuga ngo ati yantwaye uburyo bungana uko kubera byose bihagarikiwe na management urumva je barambwira ipange giruko sinovuga ati ngo byantwaye amaheranga nuko sama yaramvuye mu mufuko ni management yavyorganije irabishiraho turagira collabo je nta nakimwe nzi ukuvuga yuko je nipanze kubwi mystery yanje avec tuvuge nani emotions ziko ngene bivuga mu kirundi inguvu zanje kugira ninjire muri studio hama ndirimbe neza abantu bose babitahure neza support yawe kuri Magic Ngorongoro ni yihe support yanje yatanguye kuva kera support yanje yatanguye kuva muri 2014 ngiye mvuye Kigali nishisi sezerano ya collab twakoranye ya Sumbazos gushika no munsi ni support nini cyane turi live kuri Bujumbura TV akajambo kanyuma ubwira Bujumbura TV mtwangu eco no bwira Bujumbura TV nuko mutera imbere nk'umuzinga kubera urabona no ikintu tubuze mu Burundi ni ibintu bimeze nk'ibi urumva gukora ama interview live kugira abantu urumva ama interview nkaya yatuma n'abantu bo hanze arinza click akabona interview nkizi arakumenya akaca gukurikirana ati uwo n'umuririmbyi wawe eske akora iki kubera iki bariko baramubaza bariko baragirana nawe interview ukora vyumva so ico no babwira nuko mutera imbere kandi mongereza ubumenyi kuko ni ibintu vyiza nakaye kajambo novuga ubwira abafanzi bawe kuri uno mwanya ati ndabakunda kandi cyane nawe nyene nibanyizera sinzabagwisha gusa ndazi ko bahemukiye n'aba ex babo ariko iyi ndirimbo igiye kubafasha byinshi igiye kubarinda kubaha n'utundi tujambo tw'urukundo ko kubwira aba girlfriend babo kugira ejo nibaze bacika aba ex inyuma ex girlfriend tutegiye indirimbo ni nyinshi zisika zine collabo zisigaye n'izibiri hama na audio yanje imwe umva ni indirimbo zishika zine ubu nsohoye imwe hasigaye zitatu akajambo wotekerera Bujumbura TV mtwangu Bujumbura TV mnafanya kazi endeleni kufanya kazi entertainment we need more we need abantu benshi biyorganiza bagashira ingufu hamwe bose kugira ngo bakorere music cyane rezo sociaux nahandi because music ntigigwa na radio dufisa ama TV online nka Bujumbura TV it's a good thing kuri twebwe ko bariko baraza cyane mukorere ko bakizamuka uko nibo dukeneye cyane because abandi baraheje tunafanya kazi. Na neno ya mwisho kwenye Bujumbura TV unaweza kuambia neno gani? So kitu ambacho mimi naweza nikawaambia Bujumbura TV, zidisheni nguvu na msichague fasi ambapo mnajua hapa tunaweza tukafeli, kuna kitu fulani ambacho kinakosea. Msiwe waoga, na nelewa mimi ni binadamu kama wewe, na ukinichana hapa damu zinamwaika. Nitafute Wonderboy, kuna kitu fulani ambacho sikuitwe eti Wonderboy nipe pesa ambazo ni unanielewa. Wewe niambie mzee, kuna kitu fulani ambacho kina short kwa ajili tufanye kazi vizuri. Mimi ni muelewa, unanielewa. So tutafanya, tutashirikiana kwa kuwa leo hivi unanioji mimi,
watu wengi sana wataniona, unanielewa. So kesho tena kuna mwingine ambaye anaweza akaojiwa hivyo hivyo, unanielewa. So inabidi nyie mlete changes, kwa kuwa wasanii wa Burundi kivyenu nyie mmeshaona changes kubwa. Sasa kinachobaki ni kazi kwenu nyie watangazaji wa habari, mlete changes kubwa pia, muwe na upendo, msibagui na msimind pesa sana, unanielewa. So kwa kuwa ukimind pesa unaharibu kila kitu, kwa kuwa kuna watu ambao wajiwezi, vipi kazi zao watafanyaje? Kilio chao wenyewe na nyie mnateseka pia, unanielewa. So mzidishe bidii na chapeni kazi, msijali pesa, unanielewa. Pesa zitakuja baadaye. Tulikuwa live na naweza kusema manager wa Kingorongoro, tubabwira tuti ciao ciao, tari kuri Rebecca Hill Top 10. Ciao ciao.